Umwungere muhorana Zakayo, senior pastor from Congo. tumusaba shike hana baramutse. We ask him to come here to greet the church. Ishengero ry'Imana muramuhaye ikaze. Do you welcome him? Mwizina ryande. Welcome him in the name of Jesus. Nabaramukije mwese mwizina rya Yesu. Welcome you in the name of Jesus. Ugire yubile nziza. I greet you in the name of Jesus. Ugire n'ikibanza ciza muri Yesu. Have a good day, a good celebration of Jubilee. Muri Mozambique, In Mozambique, turabiteze ko bashika. guests from Mozambique, they are still coming. Ubu twumvise ko bageze Kigoma. We got information that they are now at Kigoma. Imana, umunsi ugira munani bariko baragenda. This is the 8th day in the trip coming here. Bataryama ijoro n'umurango. Without sleeping the day and the night. None barashitsa Kigoma. Now we got information that they arrive at Kigoma. Ariko hari ababitangiye imbere. But there are some guests from Mozambique who came before them. Hariho nk'umukonseye muhanuzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati. There is a guest who work in ministry. Ajejwe ivy'amadini. The one who is dealing with churches. Tumusaba shike hano. We ask him to come here to welcome him. Baba ririmbye abakristo bacu nitwobagora iyo bari bahaguruke. Mozambique. Uganda. Bariya n'Abaganda. Murakoze cyane. Uyu turamukunda kuko igihe cyose dushitse mu bushikiranganje. This one we love him because any time we got there to see him, yatubereye inshuti. He has been our best friend. Yavuze ati bikorwa mukora. He told us all works you are doing. Naho bihuriye n'ibindi tubona. The works you are doing are different from other works. We are accustomed to see. Turifuza ko yoza. That's why we wish him to come. We invited him to come. We yaciye mu kirere. He came with an airplane. None rero abaramutse. So now we give him time to greet the church. Namilosa ibitola usia ina Yesu Kristi ikikali. Ndabaramukije amahoro shengero ry'Imana mu izina rya Yesu mwiriwe neza. Kanibabo Imana murakoze cyane Imana ibahezagire. Murakoze cyane. Thank you very much. Hanyuma mu Bugande. Now from Uganda, turafise chairman. We have a chairman there from Uganda. Chairman. Sinzi aho yicaye. I don't know where he is. He sits. Where he's sitting, I don't know. Wagiye kwicara iyo. Oh, it's very far. Ngwino hano. Very far. Come here near me. Nuganza akarere kamwe mu burere dukoreramwo. This one is the leader of some areas where we are working. Ubu dukorera mu province atanu. Because in Uganda now we are working in 5 provinces. Uyu rero kubera dukorera muri Nyakarere. This one, because we are working in that area, yaje n'imodoka fire members from Uganda. Avuga ati y'abantu banje bagiye ntegerezwa kuhabona. He said that where my people go, I must go with them. Nijoro narabahamagaye ngo ndamwakire. Yesterday I called him to welcome. And I forgot to welcome him. And he remained there among choir members. Okay. Hanyuma rero ahagararamwo.
And he stood among choir members. we ntiyari yateguye He didn't prepare the song. bahejeje namubwiye ndakwinjije muri korali. After the choir after finishing singing, I told him, now you are one of the choir members. nimwa wasubira mu Bugande Back to Uganda, nawe uzoririmba. you have to be a singer. Yes. Yes. Hanyuma rero reka turamutse mu kanya gato. Now we give him to greet the church in a short. I'm greatly honored to have this chance to talk to you people of God in this country. Numva ndyohewe cyane kuronka iribakwe ryo kuramukanya no kubona abantu bo hano mu iki gihugu. I thank you so much for receiving us, Ndabashimiye cyane ku buryo mwatwakiriye. for the work you have done among us, the people of Uganda. Ni kandi turabashimira n'ibikorwa mwakoze muri twebwe muri Uganda. May God bless you. Imana ibahezagire. Amen. Mu murondera ikibanza hano. You have to find the way you can sit. Ngira ntariya yari yakurikiranye abantu biwe. Arabiyo tubajana. Hanyuma rero Tanzania. Now Tanzania country. Ukiamuka yaturungikiye umwungere Ayo Geoffrey. Ukiamuka has sent Pastor Ayo Geoffrey. Ayo Geoffrey from Ukiamuka. Ari kumwe n'umwungere Andrea Zakaria. He is together with senior pastor Zakaria Andreas. N'umufasoni wiwe ari hano. And also he is with his wife. All right. Thank you. Where is your wife? Mbajije oyo iyo mufasoni wiwe ari ngo yamusize muhira. I'm asking him, where is your wife? And he told me, my wife is at home. None rero hanyuma uzomuza. Next time you have to come with your wife. Okay. Yeah. abaririmbyi b'Ikigoma. Choir from Kigoma. Muhaguruke. Stand up. Abaheruka baratubereye umugisha. Then the last time they have been here, we have been blessed. Hariho no umupastori yaje. There is a pastor who came with us. Mugorora ibiganza murabakiriye. Raise your hands. Do you welcome them? Mwizina ryande. Welcome you in the name of Jesus. You can greet the church. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe cyane. Kama mlivyosikia, jina langu naitwa Geoffrey. Nkuko mwabyumvise, izina ryanjye nitwa Geoffrey Ayo. AYO. Ayon. Natokea Tanzania. Mva mu gihugu cya Tanzania. Kaskazini kabisa, mkoa wa Arusha. Mu majepfo y'Arusha, mu majepfo. Niko hapa kwa kumwakilisha askofu mkuu wa kanisa la FPCT. Ndi hano nk'uje aserukiye umwungere mukuru wa askofu wa FPCT. Ni kanisa la Pentecote huko Tanzania. Ni Ishengero rya Pentecote Tanzania. Pokeeni salamu zake askofu mkuu wetu. Ni mwakire rero intasho zivuye kuwo mwungere naserukiye. Ninafahamu watu wachache sana hapa. Jewe hano nza abantu bake cyane gusa. Nafahamu Nicholas. Ndazi Nicholas, General Secretary wa SEPEBU. Umuntu wasanzwe ari secretary wa SEPEBU. Tumekutana mara kadhaa. Twarakunze kuza turabonana. Nairobi, Dar es Salaam. Nairobi, Dar es Salaam n'ahandi. Tulikutana pia na msaidizi wako bila shaka. Twarabonanye kandi n'umuntu abafasha umwungere wa kabiri. Uje twarabonanye nawe nyine umwungere wa kabiri mu Kayogoro. Tulikuwa naye kwenye ziara ya umisheni kule Tanzania. Nawe nyine twarabonanye ari Tanzania. Na mchungaji nani?
umwungere arongoye ishengero ry'Igitega Daniel ya? Claver. Kwa hiyo mimi si mgeni kihivyo basi, maana nina marafiki. Ariko rero jewe si ndumushitsi cyane ahubwo ndumukunzi wanyu. Pia niliwahi kuhubiri lake, wanaita lake Nyanza lake. Kuko narigeze kuza kuvuga ubutumwa inyanza lake. Nilialikwa kuhubiri conference nyingine kama hii. Gihe naratumiwe kuza kuvuga ubutumwa mu bikorane nk'ibi. Kwa hiyo kidogo Burundi tuko marafiki. Mwayo majambo make rero Uburundi turabakunzi turakundanye. Mungu awabariki, tumefurahia Jubilee. Imana ibahezagire, turanezerewe hamwe namwe kuri iyi yubile. Mbarikiwe sana. Muhezagirwe cyane. Mugorora ibiganza. Raise your hands. Kaze cyane. Welcome. Aha, tayari. Asante. That's all. Thank you very much. Ndiyo. Hanyuma tuje mu Bubiligi. Now we want to go to Belgium. Pastor Lazarus n'umupfasoni wiwe. Pastor Lazarus and his wife. Abamuzi bagira uko turabe. Those who know him, raise your hands. Murakoze cyane. Thank you very much. Hanyuma ko mumuzi rero reka mugorora ibiganza muramuhaye kazi. You know them, know him, raise your Izina hands. ryande. Welcome you in the name of Jesus. Turabagumbiriye mwese kuva kuri abo bicaye n'abariya ko muri batatubona. We hug you, all of them, from those who are sitting here in the front till behind there. Tuvuga tuti Imana ibahezagire cyane. Saying that may God bless you. Eko abo turi kumwe hariya baravuze ngo tuze tubaramutse. So the people with whom we are together in Belgium told us to greet you. No gushimira umwungere. We also wanted to thank our senior pastor of Kayogoro. Yadutumiye kandi twari no kuza tutumiye kuko turabonga. The one who invited us. Thank you very much for inviting us. Hanyuma turabakeza kuri yubile. First of all, we congratulate you for this Jubilee celebration. Ibisigaye Together with my wife, we say thank you very much. Thank you very much. America, United States of America. United States of America, we have a senior pastor. Ntiyagira abaja gutaha abakozi b'Imana dufise bose muje kubumviriza siko murakoze cyane. You have to stay until you listen to our guests preaching. Uyu yajava muri America. This one is coming from America. None mugorora ibiganza mu muhe kazi. Raise the hands to welcome him. Izina ryande. Welcome you in the name of Jesus. Thank you. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. We greet you in the name of Jesus Christ. Hanyuma rero twaje tuva muri Amerika. So we came from United States of America. Naje serukiye ishengero rya Amerika hariya muri Amerika. I come here to on behalf of the Church of America. N'umwungere wanje wa mbere. And also my senior pastor. Kandi badutumanye intasho muzakire mu izina rya Yesu. And all of them sent you greetings in the name of Jesus. Kandi tubifurije yubile nziza. And also we wish you to have a good celebration of Jubilee. Ubu rero turashitse ku bavyeyi. Now we want to welcome our parents. Twahereye kuraba kugira ngo badufashe kubaki. We began with these guests so that they can help us to welcome parents. Pastor Nicola batuzanire. So I asked Pastor Nicholas to bring the guests from Sweden. Korare.
Choir. Naba rero uyu simbanza kumuvuga. This one, I'm not going to say much about this one. Murazi ko mumufise no mwikaye You know- nk'umumambre wa You korali. know that he is a member of the choir here at Kayogoro. None rero reka tumuhe ijambo. So now we give him the floor. Ishengero gemana amahoro. The Church of God, Yesu ashimwe. praise the Lord. Amen. Amen. Je vendi Pastor Samuel Hector, Me, I'm called Pastor Samuel Hector. and I am from Philadelphia Church in Ariko Stockholm, Sweden. mva mu ishengero ry'i Stockholm hariya muri Sweden. And I'm so glad to be back here in Burundi and in Numva Kayogoro. nezerewe cyane kubona nongeye kugaruka hano mu Kayogoro. We had a good time in the Lord together 2 years ago. Nibaza yuko mwibuka ko twagiranye ibihe byiza imyaka 2 iheze. And I believe He will work with His Holy Spirit once more. And He will do something good with His Holy Spirit once again. Nibaza ko nawe ubu impwemu yera azokora ibindi bintu byiza kandi. And we have this wonderful group from Sweden with us. Turafise rero umugwi waje uva mu gihugu ca Swede. Now this one on to the far right, he lives in Sweden since 20 years, but he is originally from Bujumbura. Uyu nawe numushitsi ava mu gihugu ca Swede ariko n'umurundi aba i Bujumbura amaze mu gihugu ca Swede imyaka ikwira 20. And his name is Pastor Eli. Izina ryiwe ni Pastor Eli. And he is a pastor in Umeå Church under the senior pastor Ulf. Bari kumwe mu ishengero cyo kimwe n'uyu mwungere hano mubona. And if you go to Umeå in Sweden, in the winter the snow will be this high. Igihe rero ugiye muri aho hantu hitwa Umeå mu gihe hakanye, And it's very, very cold. usanga hakanye cyane muri aho hantu, harakanya cyane muri aho gace. And in the summertime, the sun will never set. Hanyuma kandi mu gihe cy'uruzuba naho izuba ntigigera rirenga. Also, those two you may know, this is our missionaries, Susanne and Bengt Klingberg. Aba nabo bazi uyu ni missionnaire Suzanne n'umushinga ntaye wiwe And we are so happy. Bengt. And we are so happy to have them as our missionaries over the whole Ukiamka region. Eastern Central Africa. Ari akora muri mu Afrika yo hagati. So it's a blessing for us to be here, and we hope to be a blessing to you as well. Nibazana umunezero cyane kuri twebwe n'umugisha kuba hano kandi namwe n'umugisha kubabona namwe n'umugisha kutubona. I also have greetings from our senior pastor in Philadelphia, Stockholm. Rero ndafise kandi ntasho z'umwungere arongoye ishengero Stockholm. His name is Samuel Jonsson, and he greets you in the name of Jesus. Uwo mwungere yitwa Samuel Jonsson yaratumye kubatasha mwakiri ntasho ziwe. Morakose cyane. Thank you very much. Imbere yaho basubira inyuma. Before they go back to sit, Nashaka kusaba Susana. I ask Susanna, Ntacho mubona. do you see something? Mubona iki? What do you see? Sa? Ikivutano. She's, yeah, right. Reka cha baramutsa kuko yambaye We ikivutano. give him floor to greet because you are wearing like Burundians, women. Bwana sifiwe. Imani ishimwe. Ninashukuru Mungu kwa ajili ya ninyi wote. Ndashima Imana cyane gose. Na nina furaha kuwaona. Kandi na jewe ndanezerewe cyane kubabona. Na Mungu awabariki. Kandi Imana ibahezagire. Murakoze cyane. Thank you very much. So much. Hari abantu nibagiye kwakira. Are there some guests that I forgot? Korale yavuye muri Uganda ihaguruke. Choir from Uganda, stand up. Murakoze cyane. Ishengero ry'Imana gorora ibiganza. Do you welcome the choir from Murabaye Uganda? kaze. Do you welcome Murakoze them? cyane. Thank you very much. Uwundi ni regional wa polisi Bubanza yoba ari hano. The police commissioner from Bubanza area, he is here. Where is he? Mushike hano tubakire. Welcome here.
akiri ko araza nashaka kwakira umwungere wa kabiri w'Ikayogoro n'umufasoni wiwe bari bahaguruka aho As far as he's coming, I want to welcome senior pastor, deputy, and his wife. uyu munyacyubahiro regional w'ibubanza muramuhaye kazi. You welcome him. Mwizina ryande. Welcome you in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ndabagombere cyane mu izina rya Yesu Mwami wacu. I greet you and hug you in the name of Jesus. Aba murabahaye kaze. You welcome them. Mwizina ryande. In the name of Ndaja Jesus. kubaha umwanya abaramutse. Twagira twakira umwungere wa mbere w'ishengero ry'Ikayogoro n'umupfasoni wiwe. We wanted to welcome a senior pastor of Kayogoro and his wife. Ashike hano. She may come here in front. None mwaba pastor nimwashaka kubabona? Ego kabisa. I hope it is good to see my wife. Wenda bahijambo ubaramutse mu izina rya twe kudatumbera. Murabaye kaze. Welcome them. Murakoze cyane basubire mu bibanza. Thank you very much. Ego reka tugorora ibiganza turamutse umuvyeyi mwungere w'ishengero umuryango wiwe. Yesu amukorera iki? We welcome senior pastor and his family. Iminsi yose kugeza Yesu agarutse. Amen. May God bless you with Yesu abaha us umugisha. all days until the coming of Yesu Jesus. nashimwe. Praise the Lord. Aragwa hezagiga umwami wacu araduhaye gushika muri Yubile. May our Lord be blessed because He allowed us to be ukuboko in this mugenzawe umucekeze gose utimana iraduhaye gushika muri Yubile. Shake your brother's hand and say, God allows us to be in this conference. Yesu nashimwe. Praise the Lord. Ego nukuri twari tumaze iminsi dusenga Imana. We have been praying so much Yesu to be here. arabidukoreye aragahezagirwa. Now God has done. Tugomba rero dusenga Imana. We wanted to pray Sabe God. umwungere wa kabiri wo mu Rusagara ashike hano. We ask a senior pastor deputy from Rusagara Church to come here. Na pastor responsable w'ibubanza bashike hano baduserukira imbere y'Imana. And the leader of Batanga ishimwe ku Mana. the leader of Ubanza Church may come here. They may pray. Turagushimiye.